igihugu kibanye ni bari igihugu gikomeye kurya tutitorera abavyeyi nta muntu kandi yitorera igihugu kibanye. Nico gituma tubwiza gukora uko dushoboye kose kugira ngo dushoboye kubana neza. Ubu rero ibintu biteye kure naho akiri inzira ndende, na cyane cyane mwarabyumvise yuko imipaka y'u Burundi n'ibihugu byose byo mu karere yuguruwe, haba mu mazi, ku mipaka terrestre n'ibindi, imipaka yose iruguruwe. Abanyarwanda cyangwa abarundi, abatanzania, abaganda n'abandi barashaka kuza i Burundi ata kibazo na kimwe biteye. Uti none ko mwari mwavuze yuko imipaka izugururwa ari uko abashatse guhirika ubutegetsi basubijwe u Burundi, ati none bo barashitse mu Burundi. Icyo no kugira nuko abashatse guhirika ubutegetsi kiriya gihe mu 2015 benshi baracari muri ico gihugu. Mugabe ibiganiro birabandanya, ntitwocere tureka gufata ingingo zimwe zimwe zorohereza abene gihugu bacu mu bihugu ari bibiri kubera ico kibazo ni kibazo gishobora gufata indwi zitari nke cyangwa mbere zitari makenya. Mugabo turacakiriko kuko murabizi neza nk'iyo umusuma aje kwiba mu muryango wanyu hanyuma agacahungira mu rugo rukurikira, ubwo rugo rukurikira nk'umugira imigenderanire imeze neza cyane mu gihe uwo musuma akiri mu muryango bamugaburira bamuryamika, murumva ko bitokunda. Nico gituma rero ku by'ukuri ibiganiro hagati y'ibihugu byacu kwa bibiri mu bijanye n'ico kibazo birabandanya, tukizera yuko icyo gihugu kibanyi kitoguza imigenderanire myiza hagati y'ibihugu byacu kwa bibiri n'imigenderanire hagati y'abene gihugu bacu kwa babiri, ngo biguze no kugumana abantu ku by'ukuri ataco babazanira mu bijanye n'imigenderanire n'andi makungu. No bita yuko hubwo arabashitsi babateye ingorane babwiza kwikurako n'ingoga bidasebye.